Yego ndabaramukije amahoro y'Imana nizere ko mukomeye abari mu bibazo nabo byaba iby'ubugwayi canke ibindi bibazo bitandukanye namwe mbifurije kwihangana no kugirirwa neza no kuboko kw'Imana kuko niko gushobora byose hama rero nkuko nabibembereye ngomba mvuge nkore kuri bya bibazo bya part 2 tugende tuvuga ikibazo tugisigura dushirako n'inyisho yacu kugira ngo bizofashe umuntu mu kwiga azoshobore kumenya ko yabitoye canke atabitoye. Part 1 twarayikoze ubu rero ni part 2 igice ca kabiri. Dutangurira kuri iki kibazo kubera ko babipanze ku murongo harya mu gitabo ni ikibazo co gatandatu. Nico dutanguriyeko kuko nico kijanye n'igice ca kabiri. Bavuga ngo which of these is an example of freedom of speech? Question: which of these is an example of freedom of speech? Ni ukuvuga mu kirundi bakivuga ngo nibihe muri ibi ari akarorero ko gushikiriza ivyiyumviro mu mwidegemvyo. Muribuka ko twavyize harya mu gice ca kabiri batanze rero inyishu A, B, C. A bavuze ngo people can peacefully protest against a government action. Ngo abantu barashobora kwiyamiriza ibikorwa byoba byashizweho na leta. Bakariko bakiyamiriza mu neza mu mahoro. B bavuze ngo men and women are treated equally in a court of law. Ngo abagabo canke abagore ngo bose bafatwa co kimwe mu bagiye hajya muri court aho baburanira aho amategeko akurikizwa. C bavuze ngo Australians are free to not follow a religion. Ngo abanya-Australia abanyagihugu ba Australia ngo bafise uburenganzira bwo kudakurikiza ishengero na rimwe canke idini na rimwe. Rero ariko wumve ubyiyumvire urabe igisubizo cabyo kiyi question ni ikihe naka hari akarorero k'umwidegemvyo wo gushikiriza ivyiyumviro. Inyisho rero ni A kuko niyivuga ijanye n'ibintu byo kuvuga byo gushikiriza ivyiyumviro. People can peacefully protest against a government action. Tuje ku kibazo kigirindwi kisuvuga ngo which of these statements about the government in Australia is correct? Ngo niyihe ni cahe muri aya mungane niyahe muri aya mungane yerekeranye na leta ya Australia ari ukuri? Niyihiriyo niyiheri nziza niyihe yemewe niyihe y'ukuri muri iya mungane uko aratatu baguhaye A, B, C urarabura biri correct ni kuvuga yiriyo. A bavuze ngo the government does not allow some religions. Ngo leta ya Australia leta yo ngaha ngo ntabwo yemerera amadini amwe. B baguhaye the government in Australia is secular. Ngo leta yo ngaha muri Australia iri hagati na hagati nta dini ni rimwe yegamiye ko ngo ivuga ngo iri niyo dini ya leta. Ica gatatu religious laws are passed by parliament. No kuvuga ngo amategeko agenga idini atorwa n'inama nshingamateka. Mwibuke ko ikibazo kivuga ngo niyihe muri aya mungane yerekeranye na leta ya Australia ari ukuri niyihiriyo. We rero urazisoma zose ukareba iyiriyo iyivuga iby'ukuri niyihe kuri leta ya Australia. Inyishu y'ukuri reka tubanze tuzivuge twumva. Aha kuri iyi A the government does not allow some ngo leta ntiyemerera amadini amwe ibi ntabwo ari byo. Cugikuramwo iki ica kabiri ngo the government in Australia is secular. Ngo leta ya Australia iri hagati nta hamwe yegamira ku idini. C yari yavuze ngo amategeko canke amategeko reka tuvuga amategeko agenga idini cyangwa agenga amadini ngo atorwa n'inama nshingamateka. Ibi si byo murabizi ko amadini arigenga ntabwo ntahuriye n'inama nshingamateka. Ucumanya rero ko inyishu y'ukuri ari B. Leta ya Australia ntihagaze ku idini na rimwe. Bivuga mu Congereza the government in Australia is secular. No kuvuga nta dini na rimwe ihagazeko. Tugende ku kibazo c'8. Bavuga ngo which of these is an example of equality in Australia? Which of these is an example of equality in Australia? Mu kirundi bavuga ngo nibihe muri ibi ari akarorero kukungana muri Australia. Muribuka ko twabivuze muri iki gice cya kabiri nyene ko abantu bose tungana imbere y'amategeko. Baratanze uburorero baguha A, B na C.
reka tubisome twumve hanyuma wowe uriyumvira urabe niyihe ari akarorero ko kungana equality hano muri Australia. Bavuze ngo number 1 A bavuze ngo everyone follows the same religion, ngo abantu bose ngo bakurikiza idini rimwe. B bavuze ngo men and women have equal rights, ngo abagabo n'abagore bose bafise uburenganzira bumwe, bose bemererwa bimwe. Abagabo n'abagore bafise uburenganzira bumwe. Hanyuma C batanze ngo everyone belongs to the same political party, ngo abantu bose ngo bari mu mugambwe umwe, umugambwe wa politike umwe. We rero barakubaza ngo niyihe muri ibi ziko ari zitatu ABC iri akarorero ko kukuri kajanye n'ibyo kungana kw'abantu. A everyone follow the same religion, ngaho cumenya ko religion ntayihuriye na equality, iki gica kivamo. B men and women have equal rights, hacubona ko batanze ngo abagabo n'abagore bose bafise uburenganzira bumwe, ucumva ko bijanye no kungana kw'abantu, kuko si yo baravuze ngo abantu bose ngo bari mu mugambwe umwe, mu muhari umwe, mu mugambwe umwe, nk'ibi ucubona ko bitari ico. Ni kuvuga rero cumenya neza ko inyishu ari iyi ijanye na equal rights, twaravuze mu gice ca kabiri, abantu bose abagabo n'abagore ni B men and women have equal rights. Hanyuma tugiye ku kibazo c'icenda, which of these is a responsibility of Australian citizens aged 18 years and over or over, ngo n'ibyahe muri ibi bigize igikorwa c'umwenegihugu wa Australia afise imyaka 18 canke kurenza canke hejuru. N'icahe muri ibi bigize igikorwa is a responsibility, n'icahe ibikorwa by'umuntu ategerezwa gukora. Hanyuma baguhaye A to attend local council meetings, ngo kuja mu manama A niko bavuze, ngo kuja mu makoraniro y'imitumba, the local councils meetings. B bavuze ngo to vote in federal and state or territorial elections and in a referendum. Kimuribuka ko twakomeje tukivuga henshi gutora mu matora yose yatunganijwe na ca kigo gishinzwe n'amatora. Hanyuma C bari baguhaye ngo to have a current Australian passport, ngo ategezwa kugira pasiporo iriyo igezweho muri uwo mwaka ya Australia. We bakubajije ngo nakahe muri ibi n'icahe muri bari bikorwa umunya Australia afise imyaka 18 kuduza ategezwa gukora. To attend local council meetings, nk'ibyo byumva ntabwo twese dutegezwa kujya mu manama. Si nayo urabona bari bavuze ko ngo tezwa kugira pasiporo, ntabwo ari ibyo kuko abantu bose ntabwo ari itegeko ko bagira pasiporo, ntabwo ari igikorwa ushinzwe, ahubwo B niyo y'ukuri nibyo bikorwa ushinzwe, to vote in a federal and state or territory elections and a referendum. Ibi byose uko ari ibintu utegezwa kubitoramo, ni itegeko kuri wewe. Hanyuma ikibazo cy'icumi, which of these statements about passport is correct, ngo niyihe muri aya mungane ku byerekeranye n'icete c'inzira ari ukuri. Ni ukuvuga baraguha mungane 3 ABC, baca bakwaza niyihe y'ukuri ku bijanye n'ibya passport, urupapuro rw'inzira ni passport niko bayita. Hanyuma baguha A, Australian citizens can apply for an Australian passport, ngo abanyagihugu ba Australia, abenegihugu ba Australia ngo barashobora gusaba urupapuro rw'inzira. B, permanent residents can hold an Australian passport, mu Kirundi bivuga ngo abantu baba muri Australia barashobora kugira icete c'inzira ca Australia, abantu bose bibera hano muri Australia bemerewe kuba hano muri Australia. B nibyo. C babajije ngo Australian citizens need a passport and a visa to return to Australia, ngo abanyagihugu abenegihugu ba Australia ngo bakeneye bategezwa kugira pasiporo nyene icete c'inzira, ngo hamwe na visa ngo kugira bagaruke mu gihugu, bagaruke muri Australia. Bakubajije niyihe iri correct, niyihe y'ukuri, ucubiraba rero. Icambere Australian citizens can apply, barashobora gusaba urupapuro rw'inzira. B ngo batuye muri hano muri Australia bose ngo can hold, ngo bashobora gutunga passport. C ngo abene gihugu ngo batezwa kugira passport hamwe na visa mu kugaruka mu gihugu wabo,
nk'iyi si urabona ntibishoboka, ntabwo bagusaba visa mu kwinjira mu gihugu iwawe, kuko twarabibonye mu burusho bw'abanya-Australia. Uremerewe kuza igihe cyose ushakiye, ntaco bagusaba. B, permanent residence, nabo abantu bose baba hano muri Australia ntabwo batezwa kugira passport, kuko ntibyemewe utari umwenegihugu, ntayo boguha. Inyishu rero ubibona ko ari A, Australian citizens, abenegihugu can apply, barashobora gusaba urupapuro rw'inzira, barabyemerewe, ni uburenganzira bwabo kurutunga. Hanyuma rero reka tugende ku kindi kibazo, kivuga ngo who collects tax in Australia, ni bande batoza amatax, ni bande batoza amakori, batanze ibi bintu bitatu, ni tundi muruka twagiye tutuvuga ngo utegetswa kugenda umenya ACC, AFP, ATO. Nk'ubu ico nibuka neza ko nakibandikiye nahajya ku kibaho twakize, ni iki cya ATO C, kuko nicyo kigo gishinzwe gutoza no gutunganya ibintu by'amatagisi byose, kuko kivuga ngo ATO, Australian Taxation Office, ni C, utegerezwa kubimenya. Hanyuma tuje ku kindi kibazo, how can Australian citizens support government to provide important services to the Australian community? Ngo abanyagihugu, abenegihugu ba Australia ni iki bokora mu gusapotinga, mu gufasha, mu kwerekana ko batanze imisanzu yabo, contribution yabo ku gihugu, ku banyagihugu ba Australia bose, kuri community. A, batanze by joining an art or cultural organization, ngo mu kwinjira mu ma-organization amwe mu mihari ikora ibintu by'imyuga n'imico kama. B, baguhaye by working and paying taxes, ngo mu gukora no kuriha amakori. C, by purchasing goods made in Australia, ngo mu kugura ibintu byakorewe hano muri Australia. Muribuka ikibazo kivuga ngo ni iki umwenegihugu wa Australia yakora kugira nawe abatanze umusanzu, abasapotinze muri Australian community, mu gihugu hano mu banyagihugu muri Australia. Rero nk'iki A, ngo joining arts and cultural organization, this is not supporting, ibi ntaho bihuriye no gusapotinga the community, iki sico. Hanyuma C nayo bavuga by purchasing goods, ngo mu kugura ibintu byose byakorewe muri Australia. Oya, aha naho ntabwo ubutanze umusanzu wawe, ahubwo turibuka neza ko twavuze ko umusanzu wawe uzoba utanze ni wakora ukariha n'amakori, by working and paying taxes. Iki mumenye ko twarakivuze, inyishu y'ukuri ni B. Hanyuma twongere how do people vote in Australia, ngo abantu batora gute hano muri Australia. Mureka ko twavuze ko gutora ni inshingano kandi ni n'akarusho, biri muri privilege, biri no muri responsibilities. Ngo abantu batora gute mu matora. A, baguhaye by secret ballots, ngo hari muri turya tuzu bakoresheje kandi za mpapuro ukora ukwiwawe, nta wundi muntu n'umwe abiraba ngo bimenye. B, by open ballot, ngo kuri zinjya mpapuro bagenda gutora muri kajya kazu kandi abantu bose bakaba babibona, abantu bose babona ibyo uri gutora. C, online, ngo batorera harya ku mirongo, ku makompiyuta no ku matelefone. Wowe rero ni icyo twavuze, ni icyo twize ko ukuntu abantu batora ngaha. Inyishu ni A, by secret ballot, baragenda hajya, narababwiye ko bagenda hajya mu kazu, hanyuma ukandika ku mapapuro wewe nyene ugatora ugomba, nta muntu n'umwe yemerewe kubimenya keretse wewe ubimwibwiriye. Ubwo ni A. Hanyuma turondere ikindi kibazo kivuga ngo in Australia why should a person get a job or a promotion? Kubera iki umuntu ategerezwa ngo ni iyihe mpamvu umuntu ishobora gutuma umuntu aronka akazi canka ashirwa hejuru mu ntera, aduzwa mu ntera. A, bavuze ngo because of the agenda, ngo kubera igitsina ciwe. B, bavuze ngo because of their ethnicity, ngo kubera ubwoko bwiwe. C, bavuze ngo because of their skills and experience, ngo kubera ubumenyi afise n'uburambe mu kazi afise. Nkaho uca ubyumva nawe tubivuze mu Kirundi, ariko mu Cyongereza bavuga because of the agenda ni igitsina, because of the ethnicity, ubwoko. Ibi byose kwari bibiri sibyo, ntabwo ari byo byo guhesha akazi, ahubwo C niyo y'ukuri, ni kubera ubumenyi ufise skills hamwe na experience ufise mu kazi, uburambe
mu kazi. C niyo nyishu y'ukuri. Hanyuma ikibazo kivuga ngo it is a freedom to express our ideas freely so long as it is within the law. Baguhaye iryungane hanyuma nawe uraraba cyitwa gute. It is a freedom to express our ideas freely so long as it is within the law. Ni iyahe rero yitwa gute? Baguhaye A, freedom of speech, B, freedom of association, C, freedom of religion. Reka duhere hano hasi. Freedom of speech ni uburenganzira bwo kuvuga ibintu byawe uko ugomba akakuri ku mutima. B, freedom of association ni uburenganzira bwo kwinjira mu association, mu migwi, mu mihari iyo ariyo yose. C, freedom of religion ni uburenganzira bwo kwinjira mu idini ushaka. Rero hano bakubwiye bari ikibazo cyabaza ngo baguhaye iryungane rivuga ngo kugira uburenganzira bwo kwerekana, bwo kuvuga ibikurimo byose ukabivuga nta ukufashe, nta ukubuza, mu gihe cyose ubivuze ukurikije amategeko. None byitwa gute? A, B, C. Byitwa freedom of speech, freedom of association cyangwa freedom of religion? Byitwa, inyishu y'ukuri ni A, byitwa freedom of speech. A. Ubwo rero reka tugarukirize ngaha, mukomeze mu byitoze. Ibi si kuvuga ko muri part 2 ari ibi byonyine bashobora kubaza, hariho n'ibindi tuzogenda tubikora buke buke kwara kugira gusa ngo mube muri menyereza kuri ibi. Sawa, murakoze, mugire ibihe byiza.